mwatubwiye yuko aha hantu ari aho umwami yotera akazuba, muranatumenyesha yuko irya yari ingoro ya Kiranga. None umwami nawe yoba yarasenga? Ego murakoze cyane. Aha nababwiye ko araho umwami yotera akazuba, harya naho sinababwiye ko ari ingoro ya Kiranga, oya na Kanyabugoro, bakita Kanyabugoro ka Kiranga. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Uno musi twashitse hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega, twashitse neza na neza aho bita mu Gishora, nkuko muhabona tuje kwirabira aho umwami yahora aba n'ukuntu yarabayeho. Ngira ngo murabona bwinjiriro bwa mbere baraza kutubwira byinshi abasanzwe bahajejwe, ariko cyane cyane turaza kubaza ati mbega umwami hoho yambaza Imana gute, umwami yoba yarasenga? Muze kudukurikirana cyane ku muntu ryo bari ryo rya mbere agendeye channel yacu, twamusaba kugira subscribe, ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye, hama na share kugira ngo nabandi nabo bakomeze kuronka inkuru zacu. Murakoze cyane gose. Kuri mikrofone muri kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hari Gasuku. Si ingoro ya Kiranga, kara Kanyabugoro. Umwami novuga ko atasenga kuko aha muri kano Kanyabugoro ka Kiranga niho Kiranga yamubwira amabanga yose. Nukuvuga rero umwami ubuzima bwiwe bwari bufiswe na Kiranga. Ibizomushikira ejo cyangwa hirya ejo cyangwa mu wundi mwaka yabibwirwa na Kiranga ngaha. Rero Kiranga ntiyari Imana, ariko havuye Imana bacavuga yuko ari cegera c'Imana Kiranga. Niho rero uyo Mwezi Gisabo ubuzima bwiwe yacaja arabibwirwa na Kiranga, yaciba Imana yiwe. Rero novuga yuko yari Imana yiwe, Imana y'umwami, kuko niwe yamubwira ati ejo hirya yejo bizogenda uko. Kandi byagenda uko nyene yabimubwiye. Ego byagenda uko nyene yaba yabimubwiye, kuko nigihe yamubwira ati wewe ubwa mbere na mbere uzogwana, hama umaze kugwana uzotsindwa, uzocibwa amande y'inka 424, kandi baramuciye amande. Hanyuma bazokubuza ibintu byose bijanye n'umuganuro, kandi Mwezi Gisabo bahavuye babimubuza ibintu bijanye n'umuganuro. Nico gituma za ngoma zibiri Ruciteme na Murimigwa zitasubiriye kuvuzwa. Ikindi yamubwiye ati wewe amaso yiwawe, ndiko mvuga amaso mugabo ziti inyonga z'umwami, urupfu bw'iwawe inyonga zawe zizoza kuraba Tanganyika, ahazoba hageze kupfa. Kandi Mwezi Gisabo mu gupfa yari yasubiye iyo yazananye kuja kuraba Tanganyika. Ivyo byose rero yari yabibwiwe na Kiranga. Noca mvuga ko yari Imana y'umwami, nico gituma umwami atasenga. Ego muri make turumva Kiranga kiri umweru, yari intumwa y'Imana, ngira ngo ku barundi baho hambere. Mu bisanzwe uyu munsi sinzi ngene bavyumva. Uyu munsi uri kuravuga ngo Kiranga c'umweru, baca bumva yuko Kiranga yari umuntu mubi. Ariko muri kahise ku Burundi Kiranga yarafise akamaro gakomeye cyane ku mwami no ku bandi. Yarafise akantu yisangije k'akamaro gasumba akabandi, kuko mwumvise ngo Kiranga kiranga Imana, kiranga Imana, Kiranga c'umweru nibiki. Rero yari umuntu akomeye cyane. Nico gituma rero nubu umbere ubu nuko benshi batobikunda. Abo bakiranga baba bakwiye kugaruka. Inge dufate nk'ubu urabona turafise aba bishop, turafise aba patiri, abasenyeri. Kera Kiranga we urumva yuko yaburira nk'umwami ibizoba. Ubu none uri kuraraba uravye Kiranga kera ugacuraba n'aba bishop bariko barakora ubu, hari gihe hazakubwira ngo we ngwibi inguku, ubona aho bahari hitandukaniro bivanye n'ivyo buko babikora. Urakoze cyane. Ubu rero ubu biragoye, kandi ntibigoye cyane, biroroshe. Nukuvuga Kiranga yari nka kurya umuntu ahishura
ahishura ibizoba. Ubu rero abo bantu bariyo kuko abantu bubu amasengesho barasenga kandi bagahishura ibintu, kandi hariho abavuga ibintu ugasanga birabaye, bitabaye ibyo haca haba ibisa n'ivyo. Nico gituma rero abo bavuga butumwa, hare mvuga nk'abavuga butumwa, baravuga kandi bakavuga ibintu kuko sibo babivuga, ni Imana ituma ivyo bintu babivuga. Kiranga rero no mugereranya nawe ko yarameze nk'umuvuga butumwa w'ico gihe. Ku Barundi baho hambere vyiza nk'aba batama n'abatamakazi bafise imyaka idusumba kure, abo barashobora kuba babizi gose birushirije. Twagomba rero kugira ngo mushobore kugira akajambo mubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, baguma bibaza ku vya Kiranga kera, kuko harabamufata n'ivyo nk'Imana, sinzi yuko koba kwari kutamenya, harabandi nabo bavuga bati ahubwo Kiranga yari umuntu adushikira ku Mana, ubaho umuco kubera barazazaniwe muri make kuri kahise k'ubukristo bwaho hambere. Mu bisanzwe nibabitahure, ibya kera byari bimeze uko boshaka bo bitahura. Kiranga akazi yari afise karako nyene nivyo byari bigezweho, kandi ico gihe yaba atariho ntivyari gukunda. Nk'umwami ntiyari kubaho ngo atware, ntiyari gutwara kuko yarafise abasi benshi, kandi abo basi uyu munsi hari ubuhinga butera bwiyongera, barakoresha amatelefone, barakoresha ibindi bintu bibereka kure. Mu gico gihe kera nta bintu byabereka kure vyariho, haca haba ubu Kiranga azaramuburira ati bizogenda uku, nka kurya umuntu aja mu ndota akarota hama ugaca usanga ivyaronse birabaye. Vyiza rero bo bitahura uko, ntibwari ubujuju, nivyo bari bagezemwo ico gihe. Ariko ubu tugeze mu bindi. Bona kera baragwana bakagwana batambaye ibirato, ariko ubu ntiwogenda utambaye ibirato, haradutse n'ingwara niba ryo kuzibura cyangwa kwandura ingwara mu birenge. Ubu rero turiko tujana nibihe, ariko tutibagiye kugumizaho ivyo vya kera, kuko ivya kera ntivyo hava vyose. Hariho ibikwiye kuhava n'ibindi bikwiye kugumaho. Yego. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabakengurukira uburyo mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota. Mwumvise yuko Kiranga kiri umweru aho hambere igikorwa yarajejwe, kandi nk'ubu naho hari habavugishwa murahari, mukomeze kubikora mutivanga, kuko Kiranga yarahishura kandi agahishura ibiba. Mwakoze rero kudukurikirana. Kuri mikrofone mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku, naho ubutaha.